bakunzi mwese ba Action Vibes TV, zigama iteka ryawe, gwanira iteka ryawe, bombatira iteka ryawe, rigumye no mu bigoye. Uyu munsi twumvise umukama tuyagira ngo ubwami bw'Imana. Iteka ahigiye turitakaza cyane cyane igihe tuko turaca mu bihe bigoye, mu bihe by'amageragezo. Abandi batari bake turiko turaca mu bihe bigoye, mu bihe by'amageragezo, ariko tuzigama iteka, turibumbatire, niryo rizo tujabutsa neza ibihe bigoye usanga ducamo. Jewe ndiko ndarimye imyaka 50 y'ubuzima n'imyaka 20 y'ubusaserdoti, nari nkeneye rero gufata akanya kuja gusubira kuzirikana gushasha ku buzima bwanje nk'umukristo mu iteka ry'ibatisimo twaronse, ariko kandi nk'umusaserdoti. Ico gice ca kabiri kirangiye, hari ubundi butumwa rero bwa Radio Maria Burundi dusangiye n'abakristo bo muri Suède, harimo abagenzi ba Radio Maria bashimye guca bashira hamwe n'umuryango wose w'abakristo b'abakatolika basenga mu Kirundi no mu Kinyarwanda hariya muri Suède. Amahoro neza bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese. Murabona kuri uno munsi turatewe iteka ryo kuba turi kumwe n'umwibutsamana wa Radio Maria Burundi. Muranabibona neza na neza ku masanamu, n'umwibutsamana wa Radio Maria Burundi, Patiri Desire Bireha. Pati, turabahaye ikaze mu kiganiro tugomba tugirane ngaha kuri Action. Nukuri kose ndakengurutse ikaze, ndashimye gose kandi ndaramukije amahoro ya Kristo abakunzi bose, abakurikirana bose iyi mbonesha kure yacu ikorera mu hinga bwa internet Action Vibes TV. Ndabaramutse nti amahoro mwese ya Kristo, musangwe umukama wacu Yesu Kristo umuvyeyi wacu Bikira Maria, ngira ni kandi musangwe bigisha n'imihezagiro y'abana b'Imana igihe cyose tuyaga. Abana b'Imana murazi yuko igihe cyose tuyaga tuba turi kumwe n'umukama agira ati aba bicanke batatu bakwanye kuzira nyuma ari hagati yabo, musangwe umuhezagiro wuko Yesu ari hagati yacu. Murakoze cyane, mbaye ndavyakira mu kibanza c'abadukurikirana. Patiri, mwari mumaze iminsi mwihwaniro ry'abagize umuryango wa Radio Maria ku isi, urugendo rwagenze neza? Urugendo rwagenze neza cyane, nubwo nahavuye ndarukuramwo akagripe. Ndabona abakunzi ba Action Vibes TV barongoye kujya bitarangorotse cyane, umenga ndiko mvuga nk'umuntu yanyoye impeke nyinshi yaruye hariya mu mugamba, ariko nibaza yuko kabaye akantu kakabeho kavanze uburuhe bw'urwo rugendo. Urugendo rwarabaye rurerure, nagomba rero musabe munyihangane mwumva ijwi ritameze neza, hano kamenga riko rivugira muri bafre ya sabufa, munyihanganire ku ijwi ritarongorotse cyane. Haragiyemo akagripe gakaze ngira ni akagripe k'inzungu si kamwe mwari mumenyereye ngaho iwacu. Wari misi 3-4 kagakirata n'imiti ufashe, kakirata n'imiti umuntu afashe yemeye amazi menshi akagira siporo gusa. Kasabye kunywa n'imiti, karantwara ijwi mugabo ryatanguye kugaruka. None ubisumenga twoyaga neza n'abakunzi ba Action Vibes TV. Urugendo rwagenze neza, rwoye urugendo rurerure rwarimo intambuko zitatu. Bwa mbere harimo urugendo rwo kuja mu bikorwa by'umuryango wa Radio Maria ku isi yose. Hari uko umuryango wa Radio Maria ku isi yose, ama Radio Maria ni menshi ku isi yose, kandi agenda aravyarana, agenda arakuzanya, ari mu muryango cyo twita famille mondiale de Radio Maria mu Gifaransa, World Family of Radio Maria mu Congereza. Agize rero umuryango rero rimwe mu myaka 3 ama Radio Maria iyo ari ku isi yose araheza akarungika intumwa zayo abasaserdoti b'ibitsamana b'ayo maradiyo hamwe n'abasanzwe barongoye amashira hamwe arabaye maradiyo ama association ya Radio Maria ku isi yose,
bagahurira hamwe bakaraba rero imigambi nyamukuru umuryango kumwe n'amaradiyo bizogendera mu myaka 3 ibiri imbere. Twaheruka kera imbere ya covid ko murazi ko covid bugiye hari byinshi yadurumbanije, nitwa duherutse guhura mu buryo bwo kubona n'amasomo yandi kuza turabijya byo kuri Zoom. Ikintu ca mbere twahakwiye twaragiye gusubira kubona n'amasomo yandi, naho duhurira kuri Zoom nyene biraheza bigakiza ikintu mugabo sico kimwe no guhura abantu tukabona n'amasomo yandi. Byaraturyoheye cyane, turasengera hamwe, turicara hamwe, turaganira, turarimbura ubuzima bw'amaradiyo, turarimbura ibintu bya turakijya n'ino ubuzima bw'amaradiyo mu migabane yose, Afrika, Burayi, Amerika y'Epfo, Amerika ya ruguru n'ahandi hose, Oceania na Afrika n'ahandi hose no muri Aziya. Turaronka akanya kugira ngo turimbure mugabo tukabimbura kandi turiko turasenga, turaraba ibyo tugiye gushikako. Amaradiyo mashasha agiye kuvuka gushigikirwa muri bina biriya, n'ayandi agiye gukomezwa ukucanke kuriya, bintu tugiye gushira imbere mu myaka 3 iri imbere. Bica bigaruka rero bikadufasha no kumwe mu maradiyo hirya no hino mu bihugu, natwe aho dufatira kugira ngo tumenye ingene twitunganya mu bihugu. Umusanze mpejeje inama yo kurimbura umwaka, uyu mwaka uri kuragenda, ejo tuzoba turiko turaringaniza umwaka mushashe wa 2025 mu bikorwa bizoburanga, turavye ishusho tugomba guha isamirizi. Nogira ntero urugendo rwagenze neza, harimo ico gice ca mbere, hakaba igice ca kabiri c'urugendo, harimo urugendo rweranda, kuja mu bibanza vyeranda, kuja gukengurukira umukama, gukengurukira umuvyeyi, guhura n'imigisha y'Imana, imyezagiro y'Imana mu bibanza bimwe birimo aberanda bamwe. Narashoboye kuja Lourdes, ndahafata akanya ndahasengera, narahimbawe cyane guhereza umwuka y'imisa muri irya grotte Bikira Mariya yabonekeyemo Benedetta Subihus. Byarampimbaye gose, nafashe akanya ndasenga, ndahava ndagenda no mu bindi bibanza, nko mu kibanza ca Parero Monial hamwe Yezu iri ku mushaha wiwe, Mweranda Margarita Maria Rako kibari mu gihe ca yubire, mboneraho kuhatora imigisha myinshi y'indulgensiya ko kabiri bari mwaka wa yubire. Ndaca ku kibanza ceranda cumwe Yohani Maria Vianney Mweranda asanzwe n'umuvunyi w'abasaserdoti, abavunyi baba patiri mukuru, Sacré d'Ars. Nararonse akaryo ko gutemberera ahari umwe Catherine Labouhe, umwe Bikira Mariya yaho umudari w'igitangaro, Médaille miraculeuse. Ndaca kuraba ahatuye Saint Vincent de Paul, umwe tuzi hari imigwi myinshi niyitira mbere no ngaho iwacu bariho n'amakorari yitira Saint Vincent de Paul, basanzwe bakunze gufasha mu migwi ikunze gufasha cyane abantu bagowe. Yego ndaronka akaryo ko gutembera n'abandi bagenzi mu Faransa, ndashika Lisieux kwa Tereza umwana Yezu Mweranda, ndahafata akanya gatonya ndagira agasabisho. Ubwo cyari igice cya kabiri, nagirane cyari gifatanye n'ubuzima bw'iwanje, jewe ndiko ndari mu myaka 50 y'ubuzima n'imyaka 20 y'ubusaserdoti. Nari ngene rero ko gufata akanya kuja gusubira kuzirikana gushasha ku buzima bwanje, nk'umukristo mu iteka ry'ibatisimu twaronse, ariko kandi nk'umusaserdoti. Ico gice cya kabiri kirangiye, hari ubundi butumwa rero bwa Radio Maria Burundi dusangiye n'abakristo bo muri Suède, harimo abagenzi ba Radio Maria bashimye guca bashira hamwe n'umuryango wose w'abakristo b'abakatolika basenga mu Kirundi no mu Kinyarwanda hariya muri Suède. Warabaye umwanya rero ukomeye, naho namaze umwanya munini tukaba koko mu butumwa buryoshe bwa evangelisation, kumenyesha inkuru nziza mugabo dufatira kuri Bikira Mariya, kumaze ko yatwakiriye inkuru nziza ubwa mbere akayitwibarukira muri Yezu Kristo, agaheza akamudushikiriza. Twe dukeneye kwicara hamwe tukamuzirikana, turahorana n'imibano itari mike y'abana bariya muri Suède, twarazirikana ibintu bitari bike, turasangira
ibisabisho n'ikiyago narahakuye ibyiza byinshi cyane nubwo naho nyene nahakuye kandi n'akagripe ariko karahera. ubwo ngira umukama yashatse akwigishe arabe yuko woza urafasha abakristo bo muri rya micungara wumvise ko bagwaye gripe ntubifate minenegwe nk'uko ubona akagripe ngaho iwacu ataco katugira. Akagripe nawe aranumva nka papa ashobora kugwara kakavuga ngo gusinzi ko kaba gafashe papa mugakantu gafashe nka patiri Jerome ngani gato bose mugabo narakubiza akagripe k'iburaya akagripe k'iburaya n'akagripe européenne k'inzungu gakazi hose ndatahura igituma duhora twumva ko bamwe bishobora no kubahitana mbere bagafata n'incanco vaccin contre la grippe nkabandemesheje ko umuntu aba bakagwaye bariko barakurikira Nzenya Action Vibe TV bareme nadiyo kariko karakira nabonye n'umukamazo bakiza bahumura. Amen amen tubyize. Mbega none runo rugendo pati mwaba mwari mwarutanguye ryari? Urugendo narutanguye maja hagati mu kwicumi hari nko ku itariki 11 z'ukwicumi nza kururangiza ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa 11 nuko sumanya muto cyane kuri jewe bidakunze ko ufata ingendo ndende kenshi kubwo butumwa mwoba mwashoboye guca mu bihugu ibyahe ibibanza byo mwagerageje kubidusabikaniriza neza na neza ibihugu mwoba maraciyemwo naruhereye mu Butaliyano ahitwa Milan ndabandaniriza nyine mu Butaliyano ahitwa Roma n'urugendo rutari ruto Roma hanyuma ndava i Roma ndagenda mu Bufaransa mera ahitwa Toulouse hanyuma ndagenda i Lourdes hanyuma ndavayo ndafata urugendo rwo kuza ndaca i Nancy mu Bufaransa ndava i Nancy ndagenda i Paris ndava i Paris ndagenda ahitwa Évreux ndashika aho Élysée hanyuma ndavayo ndagenda muri Suède natembereye bisagara bimwe nashikiye i Stockholm hanyuma ndaca ndashikira ahitwa Isala ariho nari nkuye kumwe na Patiri Ignace hanyuma ndagenda ahitwa Uppsala ndagenda mu bindi bice bimwe bya Suède nashoka cyanibuka neza amazina yabyo urumva naragendeye ibihugu rero by'Ubutaliyano Ubufaransa na Suède ego cyane none pati murabye kubyihaniro y'abagize Radio Maria ry'umuryango wa Radio Maria ku isi kubyo bavyaravuyemwo murabona Radio Maria Burundi hari hakarusho izohavigira ego hariho akarusho uretse ko ako izohakura yahakuye harimo nako nayo yashiriye umuryango wa Radio Maria kuko mu Radio Maria Afrika bari badusabye ko Radio Maria Burundi iheza igashikiriza témoignage intahe y'ingene yitunganya kuko ari ikintu cyangwa kibatangaza hari ikintu cyangwa kibatangaza umuryango wa Radio Maria ku isi yose girati mwebwe iyo radio yanyu iri mu gahugu bama bariko baratonde kuganyuma ko gakenye mu biko gakenye mu bihugu mu by'ubutunzi kari hari hasi nyuma muga tugatangara ingene mukibasha kwibeshaho mutama muriko murabogoza musaba muti ni muturunga ikindera mu mwanya wose ahubwo tukuvuga mutubwira muti dushaka gukora ibi dufise ibi ni mudushirikire muri ibi na biri aho ushobora gusanga kumbure hano n'andi maradio bigicumbagiza bitarafata neza ibyo kwitunganya nagomba cenkerezamo abakristo b'abarundi abari ngaha mu gihugu abari mu mahanga bari muri Suède abari mu Faransa abari muri Butaliyano ingene mwatahuye igikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza ingene mwatahuye ko Radio Maria ari itarenti Imana yaduhaye mukemera kuyifata mu minwe kugira ngo umukama yiciye ko abandanya amenyesha inkuru nziza yiwe
aho hano mwana harashe tukabera akaroro gatonya abana bariya ushobora gusanga bari mu bigo bitunze mugabo ugasanga ntibanashobora abakristo bane bashobora gukabukira gufata ibintu by'ubuzima bw'iyo radiyo nkengurukire rwose abakristo barundi bari hano mu gihugu n'abari mu mahanga ingene bitanga ego niko niturakwiza byose ngo turonke umusesekara dufasha ni maradiyo kugurura ibikorwa ariko ego turashima twebwe aho bigeze turavye ingene ubushobozi n'uburyo bw'abarundi n'ukuri turarinaza Imana tugashimira Imana iraduteturura ikadutabara ikamituronsa ivyo kurya bidukwiye uyu munsi nuko tubivuga muri search y'aba twese none rero akarusho radio marizo hakorana cyane nakarusho kukubandanya ishigikirwa mu migambi imwe iremereye ushobora gusanga bisaba yuko itegerezwa gufatwa mu ntege n'umuryango wose wa Radio Maria muri imwe harimo ko turiko turasozera imigambi yo gushinga ama antenne kugira ngo Radio Maria ishobore kumvikana mu gihugu cyose baradufashije muri mu byo gushinga birime bariko baradufasha guheraheza harimo n'ibindi byose akarusho kandi Radio Maria ihungikira ingene ica iyugururira gukorana n'andi maradiyo mashasha akayizanira akariro gashasha n'amaraso mashasha ariko kandi iyindi nyungu ni yuko Radio Maria Burundi yahakuye kugurura imihora kuko muri izo ngendo nagiyemo naragiye ndahakura abagenzi bashasha biradiyo umuvyeyi wacu Bikira Maria nivyo nogira ni naku Radio Maria yakuye muri urwo rugendo nagize mu bintu nyamukuru twarabonye ingene abakristo bo mu gihugu ca Swede babakiriye abakristo barongowe na Patiri Inyasi yasi nabigire nakigwa neza nuko nayibonye muri Swede twarabonye ku kibuga cy'indege bwabo ni nakigwa abantu bakanzanira amashurwe yego cyane mwo dusangiza akanyamuneza mwashoboye kubamwo mu mwanya mwamaze ngaho muri ico gihugu ca Swede mbega mwo tubwira ido nido y'ubutumwa ingene mwaburangoye muri ico gihugu ikintu cya mbere yo kibusanganira gishikarira urubeho imbe kazi mugabo winjiye ugaca usanga n'abantu bakurindiriye wacu susuruka gaca umuti vraiment yasitse umuryango narahimbawe cyane ntarashobora gutangura kuzimagirika ndondera iyo njana nza mbona hari abantu banegereye nko ku mwango hafi nko ku mwango w'indege bati ingo twakubonye bari basanzwe bahanzi ko kenshi barambona ku marezo sosiyo y'iradiyo hano bari basanzwe banzi kuko barabavuye no usanga tuba tuzinanye akanyamuneza kenshi urukundo rwinshi rudasanzwe ariko nakubwira ingene natangaye mbonye murantunga mbonye abanzaniye amashurwe sebwere mbona abantu banyakiriza kunyakiriza amashurwe ishurwe n'ikimenyetso gikomeye c'urukundo yego kandi urukundo rutamanzuye tari rwa rukundo umenga rwiyugarana yugarira ku mubiri rutamanzuye igishurwe riba ritamanzuye ryiyuguruye urukundo rwiyuguruye urukundo rwiyaguye nagomba nkenguruke cyane ingene nkishika nabonye ko abantu bari mu mubano muri mission bayitanga ni mission hariya nuvuga ni mubano udasanzwe w'abakristo basenga mu kirimi no mu Kinyarwanda bari bavuye hirya no hino muri Sweden barazi Stockholm kugira ngo basanganire banyakire kivukanyi banezereze banzima nuko ndabahezagira ndabashimira barakwengira ngo mugisha wawe ndizagira ati ngo bisagara muzo kwinjiramo bakabakira amazu muzo kwinjiramo bakabakira murabaramutsa amahoro ayo mahoro bakwiriye azobajako ayo mahoro y'Imana abandanya babako mwebwe mwese mwanyakiriye neza muri Sweden abandanye ashwara imitima yanyu imiryango twagiye turasangiriramo eka mwese ayo mahoro
azanana nuko twakiriye umutumwa w'Imana ababeko mwese murakoze cyane. Murakoze Pati. Muriko muratembera rero muri ivyo bihugu bya Buraya, mwarahabonye uko hameze, murahura n'abakristo eka n'abasaseridoti barangurira ubutumwa muri ivyo bihugu bya Buraya. Dusanzwe twumva ko muri ivyo bihugu ukwemera atari kirenga kudakuze mu mitima y'abakristo baho. Indemesho mwohereza abakristo bo muri ivyo bihugu kumwe n'abasaseridoti barangurira y'ubutumwa niya. Ego cyane narabibonye hari abasaserdoti n'abakristo bari twagiye turahurira muri ibyo bihugu by'Ubufaransa no muri Suède. Ngoma ndamutse Patiri Bernard yanyakiye mu Bufaransa, ndamutse ba Patiri Jonathan, ba Patiri Isaac, ndamutse ababikira Bene Teresa twahuriye muri diocese ya Nancy, ndamutse eka abandi basaserdoti twari mu Bufaransa, ndamutse Patiri Désiré Ndagijimana yanyakiriye akashikana Lourdes. Ndamutse ababikira bacu nabonye narigiye usanga mu bihe bya none bashobora kumure gusanga baciye kuri Action Live TV n'abavizitandine b'abarundi kazi bari i Lourdes. Mama Pascal na bagenzi biwe ndabaramukije. Ndamutse n'abandi bapatiri bo muri Suède banyakiriye, Patiri Ignace, Patiri Karema Mathias, hariho na Patiri ibari bapatiri, hariho na diakoni Godefroy yanyitangiye gose arafasha, turategura mu rugendo aranyakira mu buryo bwinshi. Hariho n'abandi benshi b'abasaserdoti twagiye turahura ku nzira cyangwa kuriya. Hari abasaserdoti banyakiriye Paris, ndaramukije Patiri Jean Claude Tutazira Cyuma yafashije utora inzira i Paris n'abandi benshi. Uti rero ijambo ryo kubaremesha mu butumwa bwabo, uko nabibonye ubutumwa bwabo ni bworoshe. Ubwa mbere bwo babukorera mu mico n'imigenzo itari iwabo, babikora mu mico n'imigenzo y'abazungu igeze kure mu buryo bwinshi. Irageze kure mu buhinga, ariko kandi irageze kure n'ihindagurika ry'imico. Ugasanga n'ubukristo hari uriko buragiramo, ukagenda nko mu isengero ugasanga nko mu misazo mu hagati kamere zo ku misi y'Imana ufise abantu bake cyane, bake naho nyine abantu bakuze bose utamakaza utunyokuru. Ariko ukabona yuko bariko baritanga, ugashobora kubona yuko bariko barafasha. Hakaza agakupure kakiri jeune kamwe tubiri dutatu, ukabona ko bariko barakora kugira ngo ukwemera bakuvyare bakuzane bagushikane no mu bakiri bato. Ntivyoroshe kubera yuko imico n'imigenzo yabo ahigeze. Ndibaza ko hariho nk'abantu ushobora gusanga bahura n'abapatiri bari nko kunzaruka zitigeze zimenyeshwa na gato Yezu Kristo mu miryango. Ubabwiye na Yezu Kristo ashobora ati Yezu Kristo ni ibiki n'iki. Nko muri za Suède ho ugasanga ho nta paroisse katolika ahari. Igihugu c'abaprotestanti bandi bari mu bigo ariko bari na Yezu Kristo ubwo basaba katolika bari imico n'imigenzo myinshi. None ugira nti bariko bakora ubutumwa butoroshe. Ariko ikintu kimwe nagomba ndabakengurukiremo rwose abakristo b'abarundi muri Suède hamwe n'abanyarwanda, ikintu ciza rwose nagomba menda gitariko akaba n'abandi bose basabagiye hirya no hino, nuko baramaze kumva kubona iyo ngabirano mutima ariko arababibamwo yo kwegerana bakaba umuryango. Hari mu bihugu bya Buraya rero ari ikintu babamwo twebwe tudatahura neza, ikintu ca immigration. Iki kintu c'abantu benshi bagenda bagana ivyo bihugu vya Buraya
batwawe n'imvo nyinshi, ari imvo z'injyana usanga ziri nko mu bihugu byacu bya Afrika, imvo z'ibintu bya politiki, imvo z'ibintu binabiriya, imvo zo kurondera ubuzima bushoboka aho bwisunuye gusumbya. Ugaca usanga rero iyo bashitseyo umenga umwe wese no gusama yiwe afata inzira y'undi agafata inzira. Ukwemera cyane cyane aho hagoye, biragoye kugutwara urumwe. Kuzigama iteka ry'ukwemera, kuba mu iteka ry'ukwemera, rimwe nyine Action Vibes TV idufasha kuzirikana no kubandanya tuzigama. Biragoye ko uriziga muri wenyine. Muri Swede rero baramaze gutora kubona, kumva, kwakira iyo ngabirano yo kwihatira kuja hamwe. Nacyo gituma mwumvise mbere n'urwo rugendo rw'ubutumwa nubwo rwiyumviriwe n'abagenzi ba Radio Maria Burundi, barabonye bati oya twogwisangiza ako kanya nitwokwisangiza, baca bakugururira umuryango wose w'abasenga mu Kirundi no mu Kinyarwanda hariya muri Swede. Kuri ico kintu ndabakeje mukuri, mwarabaye intangarugero kandi muhakomere, muzobimboneza, muzodomekera iyo ngabirano y'ubumwe bukomeye bw'abasengera hamwe, bw'abasangiye koko ubuzima no kwemera. Kandi bo bose mu byo kwemera gusa n'ubuzima bwose, no kwemera kunyengetera ubuzima. Muri binabira n'umuntu agiye Buraya ashikara umunyuzu, arakenera abandi bamufasha gutahura, kwiyakira, kwakirwa, kumva ko ari mu muryango. Bigaca mu kumufasha mu by'ubuzima bwa misi yose busanzwe, mu by'impapuro, mu kumenya haca mu nyabirondeza. Bigaca kandi no mu kumwakira mu by'ukwemera, akaronka yumva ko asenga ko ari kumwe n'Imana. Imana atayisize Burundi, ahubwo yamutanze imbere, kandi baguma bagendana mu byacamo byose. Ico kintu abakristo b'abarundi muri Swede bariko barabintangarugero. Twizere yuko n'abandi bariko barabigerageza, mugabo ahandi twagiye turabibona gose. Ese nabo boheza bagafata ko karero keza. Ijambo rero intege no batera nibakomere kwibanga, nibatangare nuko kumbura umenga birimwe amananiza atoroshe, birimwe amageragezwa kubaho nk'umukristo muri ibyo bihugu by'i Buraya. Ni ubutumwa, ni umuhamagaro, kandi uwabarungitseyo ari kumwe nabo. Ekleziya mbere yagiye irubura ingabirano nyinshi za mutima yagiye arayishikana ku bintu byiza byinshi byo kwiringaniza ku ngabirano ziwe, iciye ku makrize. Ekleziya yagiye iragira abakristo bagasanzara uruhamo rw'abakristo ba mbere, bagasanzara bamwe bakasanzara hariya, mugabo bagiye ntibagende bijogota nk'uko umenga n'abahunze, ariko bakagenda bumva ko batwaye iryateka ry'ukwemera, bagaca batangura kuridomeka aho bashitse. Umuryango ugaca utangura aho ukwemera ukaba kuhashitse. Bagenda abarundi nabo bariko baraja mu mahanga kubw'imvo nyinshi, mugerageze mwinjire mu mutima, mwumva umukama abongora arababwira ati komera kwibanga, ntutakaze ryateka mu kurondera ubuzima, ntutakaze ryateka mu kurika iryahigena, nturitakaze. Egera uwundi mufashanye, muheze mukomeze umuryango, mukomeye mwebwe. Babazungu bariko baratakaza ukwemera, babarabire ko banungwe neza, bagire bati reka twegere hajya hano hararyoshe, niko basange murabadomekeye ukwemera. Mukomere kwibanga, muri kumwe n'umukama. Yaraturahiye ati naho usubiye kwa data ndi kumwe namwe ubutakibabwira gushika ku mpera w'isi. Iyo mwagiye mugumye iteka ry'ubukristo, mugumye iteka ry'ubumisiyonari, umukama azobakomeza, niho azobakorera itangaro mbere. Mutangare mu kumubona no kumumenya mu mageragezwa y'ubuzima mucamo, mu kwemera no mu buzima gusa, uko mwamubona mworohewe gose hani Burundi mu byo kwemera, kuko mbere umukunzi nyawo mubonera mu bihe bigoye. Yego, murakoze cyane kuri iyo ndemesho mutanze, muhaye bene wacu bari muri ibyo bihugu by'amahanga.
dutere dusozera kino kiyago cacu pati sinzi akajambo mwumva mutosozera mudashikirije abana bakunzi ba Axia Vibes TV bariko baradukurikirana nakahe. Ego bakunzi mwese ba Axia Vibes TV, zigama iteka ryawe, gwanira iteka ryawe, bombatira iteka ryawe, rigumye no mu bigoye. Uyu munsi twumvise umukama tuyagira ngo ubwami bw'Imana. Iteka ahigiye turitakaza cyane cyane igihe tuko turaca mu bihe bigoye, mu bihe by'amageragezo. Abandi batari bake turiko turaca mu bihe bigoye, mu bihe by'amageragezo, ariko tuzigama iteka, turibumbatire, niryo rizo tujabutsa neza ibihe bigoye usanga ducamo. Umunsi umukama akagira tubwami bw'Imana, ryateka nyene twakira muri twe, ubwami bw'Imana twakiye muri twebwe mwibatisimu. Tingo hazozigiye ngo muzokifuza kubona ngo umunsi numwe w'umwana w'umuntu. Wazozigiye bakaza barababwira bati ari hari iteka ryawe rikurari kura. Ti mugabo riri muri mwebwe. Nagomba kubwira abakunzi bose ba Axia Vibes TV, twimenyereze kuguma twumva iteka rya Yesu kumwe natwe. Iteka ryacu ko ari twebwe kumwe na Yesu. Nitwagerageza kuza tumenyereza kubyumva ko tuzorizigama tuzimbatira, azotugwanira muzigamerera iryo teka. Ariko kandi uko murizigama burya muba murizigamiye n'undi, kuko arakwishimikiza agato akibuka ibyiwe igihe yagibagiye, akariharanira igihe yaritereye hasi. None rero mukomere kuri iryo banga, ariko kandi dukomere mu kumenya kuja hamwe, mu kwemera, naho mukurikiranira kumunesha kure, ntibibibagize kubandanya mufashanya n'abandi mu mibano y'ubuzima bwo kwemera, y'ubuzima bwa misi yose, muguriraho mugafashanya kugendera iryo teka ryo kwemera. Gufashanya ubonye ariko aragwa byuka ukamushigikira, ntumucira urubanza rubi, ahubwo ukamufasha, ukamuba hafi, ukamuvyura. Biragoye gutwara iteka ry'ubukristo mu bihe by'amageragezwa, ariko birashoboka igihe turi kumwe na Yesu, kandi igihe turi kumwe hamwe nk'umuryango mu bikomereko. Murakoze cyane. Dukunze kubona kumbonesha kure nyinshi zikorera kuri izi mbuga ngurukana bumenyi, iziba zubaka iteka rya muntu zidahurumbirwa cyane, nka za zindi zishikiriza bya bindi uza wumva ngo harahiye, ngo bigenze uko na kuriya, bidahurumbirwa. Sinzi ko tumirira abanywanyi bacu guhurumbira no gukundisha bino biganiro bica kuri nombonesha kure yacu. Barabesha ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Mwandavye muri Radio Maria, n'abantu bose usanga umenga bama bari muri ibyo byazuguzugura, ngo iyo bakeneye ikintu kibaha amahoro, ikintu kibaremesha, ikintu kibaha gusubira gusosegwa no kubura, nagira nti ukuri kwico babereyeho, iyo bava niyo baja, akanovera kigituma bariho, baza ku mbuga benizi. N'abatahaza ndababwire nti nimwanyotegwa gusubira mukibaza muti ndiko mva ndiko njahe, mbereye hiki, naremewe iki, muraza kuri Axia Vibes TV. Kandi namwebwe musukurira umukama muciye muri yo, nimwigere mucika intege. Ejo hirya y'ejo izo zindi mbuga zirateba zikabaduhira, zikabumisha mu mutima, mu bwenge, zikabacanganya, bakagaruka gusubira kwiyegeranya no kwiyubaka baciye ku mbuga benizi. Mukomere kwibana, mwatoranyeho, kuko mutatoranye ibyo umukama yabatoranije gusa, ariko mwatoranye kukuba abasangira igikorwa na Yesu Kristo cyo kumenyesha urukundo rwa se we kuri bose. Ninda tushima kuza kumva ijambo ryiza ry'uko Imana imukunda, kandi ko imufise ku mugambi, kandi ko imufise mu mutima wanyu. Hari inkuru nziza isumbiye, muyikomereko, tugire Kristo. Naganze Kristo, musaserdoti w'umukama Patiri Desire Bireha
tubakengurukiye ku kanya mwaduhaye mwiriwe muri byinshi nukuri murarushe ariko muragize muti reka tubayagire tubavotorere ko byiza twagabanye mu rugendo twari tumazemo iminsi ndabakengurukiye cyane Pati. Urakoze cyane Edmo. Hari ibintu buryo biturisha gusumvya. Turaruhishwa no kuborerwa n'inzoga, tukaruhishwa cyane n'inzigo n'ugwango n'amacakubiri bitwiba ryateka ryacu mu mutima, tukaruhishwa n'ugwango, tukaruhishwa no guhana amashano n'uburozi, tukaruhishwa no kwimbana mu mizi. Ibyo nibyo biruhisha. Nayo bene ubu buruhe burimwo akaje mu mukama kongora akakubwira ati ndaza kugukanda mukanyamuneza kico witangiye. Nta na rimwe ukwitanga bituruhisha mu kugira nabi. Imisi yose witanze uraruha ku mubiri ariko mukama aragukanda kandi hageze no ku mubiri akakuruhurira. Ariko iyo wabaye muri ibyo bintu bindi biruhisha byica umutima, urashobora kumenga uraruhutse ku mubiri ariko umutima wapfuye, umubiri nawe nyine utora agahembo. Ahubwo usabire kwama nduhira mu byiza nk'ibyo ko muri ino si y'abazima nta n'umwe ataruha, ariko harahiriwe uruhira mu byiza kuko imera n'imperuka araruhuka. Murakoze cyane. Twari twatewe iteka rero n'umusaserdoti w'umukama Patiri Desire Bireha asanzwe ari umwibukamana wa Radio Maria Burundi. Turabakengurukiye cyane vyimva mutima kandi turizeye yuko nitwasubira kubatera kamo twifuza ico mutuyagira ko Pati nibaza ko muzodutera iteka nkiri. Idumureka ko kumvugira ibintu nimwebwe shimira. Mwebwe shimira mu mpayaho ushobora kuvugira nkayaga n'abakunzi ba Vibes ba Axia Vibes TV. Umuntu aguhaye aho uvugira abaguteye iteka. Basuye kunyibutsa muranira iteka nanje ndarisangira nabo bose bakurikirana Axia Vibes TV. Mwangiriye neza na jewe kuko mu mpaya akaryo ko gusubira kugaruka ibibazo mwambagije bituma ngaruka nkazirikana gusumbya. Naje mwangiriye neza umukama bahezagire. Amen amen. Murakoze. Jewe rero nari nyuma ya kamera nko mwabyumvise ni Edmo Kwizera sanzwe ndumutanga kivi kuri no mbonesha kure. Giriteka mugira aho muba mwubahwe. Bye bye. Bye bye. Mukama bahezagire mwese. Ego cyane.